mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Yesu nashimwe. Abadukurikirana mwese aho muri hose, twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditse muri Yesaya. Yesaya igice cya 3 turasoma umurongo w'10 gushika ku murongo w'12. Haravuga ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, ko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Umunyavyaha azobona ibara, azomererwa nabi kuko azogererwa ingero y'ivyo amaboko yiwe yakoze. Yamara abantu banje abana nibo babacuranguza, kandi abagore nibo babangaza. Yemwe bantu banje ababarongora barabazimiza, kandi bazimanganya inzira mwociyemwo. Yesu Kristo aturengere cyane. Hano ijambo ry'Imana tubwira ngo mubwire umugororotsi yuko azomererwa neza, ko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Iri jambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana rije kuremesha ngo umugororotsi, ngo mubwire ngo umugororotsi ko azomererwa neza, kandi rirongera rikaza rikabwira umunyakibi ko azogererwa ingero ikwiranye n'ivyo yakoze. Rero hano baratubwira ukuntu, hano atubwira kuri 12 ngo yamara abantu banje abana nibo babacuranguza, kandi abagore nibo babangaza. Yemwe bantu banje ababarongora barabazimiza, kandi bazimanganya inzira mwociyemo. Uko nukuri nico gihe tugezemwo muri kino gihe. Rero hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo umugororotsi muri kino gihe ni igihe cya nyuma. Umugororotsi atari kwaroroherwa muri kino gihe, ariko ahura n'intambara nyinshi, ariko ahura n'ibibazo byinshi. Ariko ndamubwira ngo umugororotsi ahari hose yihangane, kuko iki ni cya gihe cyavuzwe, igihe cya nyuma, ko ngo abazomenya ukuri ngo ukuri kuzobabatura. Kandi muri Daniyeli haravuga ngo mu gihe cya nyuma ngo benshi bazoshishikara bezwe, ngo ariko abanyakibi bazoshishikara bandura. Nico gihe rero twamaze gushikamwo. Niyo mpamvu uri umugororotsi, ivyo wacamwo vyose, ivyo wanyuramwo vyose, kimwe gusa nuko ugomba kumenya ko ataco upfa n'Imana. Wowe ugwana intambara uvuga uti ndagomba ko ataco mpfa n'Imana, ugahagarara, Imana ikabana nawe. Ariko hano arongera aravuga ngo kuko igihe cyose, nubwo umugororotsi yaca mu bibazo, nubwo yaca hese, nta handi anyura muri bene so, anyura hirya no hino mu bari hafi yawe, abo nibo sananyuramo. Ariko ntugwane nabo ariko aranyuramwo, ahubwo gwana Satani, kuko tugeze mu gihe uko Satani ariko akora mu urwego rudasanzwe, kandi bisaba yuko umukristo aba maso. Bisaba ko umukristo aba maso, uko nutaba amaso ntabwo uzosanga ngo abakorera Satani ngo uze ngusange byahise mu maso, cyangwa ngo usange ngo biragaragara. Oya, bisaba yuko tuba maso, bisaba kuba maso, bisaba kugenda uri maso, kandi mpwemu yera akagenda agusobanurira. Kuko igihe tugezemwo ni igihe kiriko, ni igihe cya nyuma gituma abantu b'Imana benshi bariko bagasubira inyuma mu buryo nabo ubwabo badashoboye gusobanukirwa. Rero bamaso, udasanga warajanywe utabizi, cyangwa ugasanga uri kukurikira abatari bo. Rero muri kino gihe hano ijambo ry'Imana tubwira ngo umugororotsi
ngo umugororotsi azobeshwaho n'ibikorwa vyiwe vyamuje. Reka uko biri kose, reka ukore ico Imana yakuzaniye hano muri iyi si, kuko umuntu wese afise ico Imana yamuzaniye. Ntabwo Imana yakuzaniye kugira ngo ubeho ufite ivyo wifuza hano mu isi, ufise, kuko kenshi twifuza ivyo amaso yacu abonesha, amaso y'umubiri, ariko ico Imana yakuremeye, ico yatangiye Yesu Kristo ku musaraba, ni ukugira ngo akize ubugingo bwawe, akize ubugingo bwawe. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo nimubanze murondere ivy'ubwami bw'Imana, ngo ibisigaye muzovyongerwa. Si ukuvuga ngo n'ibindi vyose ngo ntizobiguha, kuko nayo ikeneye kubaho, ikeneye kubaho, kandi irazi ko ukeneye kurya, ukeneye kuryama, ukeneye kubaho. Ariko ngo banza urondere ubwiza bw'Imana, ubanze urondere imigenderanire yawe n'Imana ibe myiza. Mbega imigenderanire yawe n'Imana imeze gute? Ubanze igihe cose ugwara intambara yo kumenya uko imigenderanire yawe n'Imana uko imeze. Muri ico gihe niho ibisigaye vyose Imana irabizi, ivyo ukeneye, ivyo ushaka, Imana irabizi. Nubwo utarinda kwibwira, kuko yoyo ntabwo imeze nkatwe ngo turinde kuvuga. Yoyo iturabira mu mitima yacu, ikavuga ati umwana wanje akeneye kino. Rero bisaba ko wewe ico usaba yuko ubagarira imigenderanire yawe n'Imana kugira ngo vyose bigende neza. Rero nkongera nkabwira ngo umunyakibi yaba arihana, akihana, kuko nabwo twifuza ko nabwo bamererwa nabi. Ariko uwahengamye agahengamira atariho, yakwihana umwanya ukihari, kuko Yesu Kristo aracari ku ngoma, kandi Yesu Kristo aracaricaye ku ntebe imbabazi, kandi ndazi ko imbabazi azifite. Rero kano kanya ijambo ry'Imana twagira dusangire, ijambo ry'Imana rivuga ngo tubanze turondere ivy'ubwami bw'Imana, kandi ngo umugororotsi w'Imana azobeshwaho n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Korera Imana, kora igihe kikihari. Umuntu wese afite uburyo akoreramwo Imana, afite uburyo akoreramwo Imana. Umuntu wese afite uburyo bwiwe yahamagariwemwo bwo gukorera Imana. Rero wewe muntu ufite umuhamagara Imana yaguhamagariyemwo, ukore mu buryo bwose bushoboka kugira ngo unezereze Imana yaguhamagaye. Kandi ndazi yuko muri kino gihe Imana yatoranije abantu bayo, kandi mu buryo butandukanye. Umwe wese afite umuhamagaro Imana yamuhamagariyemo. Mu muhamagaro Imana yaguhamagariyemo rero ukoreshe ugifise umwanya, kandi umwanya ukihari, kuko tugeze ku mugoroba buriko burira. Ntusamare ngo buzohava usanga utagishoboye kubikora, kandi igihe wari ugifise. Igihe niki cyo gukora ivyo vyiza Imana ikugombako. Rero ivyo bikorwa nivyo Imana ishaka ko ukora. Ufite ibikorwa Imana yaguhamagariye, umwe wese afite ibikorwa Imana yamuhamagariye hano kuri iyi si, kuko ngo utarabaho mu nda y'umuvyeyi wawe yoye yarikutse. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye Yesu Kristo, turagushimiye umugoroba mwiza nk'uyu, turagushimiye urukundo n'imbabazi, turagushimiye kuvyo ukora vyose, turagushimiye ko wongeye kutuganiriza ku ijambo ryawe, utubwira uko umugororotsi azobeshwaho n'ibikorwa vyiwe vyamuje. None kano kanya turaciye bugufi imbere yawe ngo amaraso yawe Yesu Kristo atweze kandi yongere utunganye. Reka utubabarire buri caha cose tunagasembwa n'amarabaga. Mana utubabarire, utweze kugira ngo bikunde twemerwe nawe. Mana uje kutubabarira, udufite mu gitabo c'ubufu, twandike mu gitabo c'ubugingo. Aho ugenderera rero tugenderere uzobukoze. Ibisige tugwaye kazi na karibu kugira ngo ugenderere uzokumvira ijambo ryawe. Umwe wese mpemu wawe yera agenda atahuza buri muntu wese. Ibisigaye turaguhaye kazi na karibu kugira ngo ruganze imitima yacu. Mana bari we wikorera, ntabwo ari twe tugaragara muri twe. Imbaraga zumwe zifatwe mari kuzina ryawe rishigwe hejuru. Amaraso yawe Yesu Kristo zitira ino video ahizogenda hose, utwitirize amaraso yawe Yesu Kristo. Uyirinde satani abakozi mu mpande zose mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni bashe mu mpande zose, abazimu bashe mu mpande zose, abakozi bakwana umwiza bose
tuzambuje mu mpande zose mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'umwe zifatwe mwe ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Yesu Kristo abaho umugisha. Amen.